Niyi mico shaka kandi kwima twuko ko wiyanze kwima urashaka kwima kwera ukizundi muntu yego na wafungura turarendeka ihangane katisha ihangane mama ihangane cyane abadukikirana bariko barakumva Usambe nangwe gushimira mukuru w'igihugu yego kuko nawe aramfasha byinshi kwera kuza hano gukora n'umugo wafasha niko yatwazitse umutekano yego Najeno chambu wande muna bana umpa no wande. Chambu wande ndarushe nukuri kw'Imana. Kimanguzi Imana yofasha ibihumbi 20 mwisi. Aje gukora iki none muri ville mama aje gusaba muhora muronka none Aiga jana bitatu. Bitatu gusaba mitwe. nari kwiga wakangaye Aigemba wa 18, aigemba wa gatandatu. wakangaye Nigisha abana batatu. Bose se wabari mu mimba. Jeni nyene ndabarondera nkiruka ngagira gute akamwene dada. Hello guys, mumeze gute murakomeye uno musi nongeye gutega iteka ryo kuba kumwe namwe mushishikare kunkurikirana mushishikare gukurikirana TV yanyu Wise Women mushishikare no kugira sabone commentaire nyinshi kuko commentaire nizo ziduha ingufu zo gukora uno musi nongeye gutega iteka cyane no kubana n'umutumire wecu wo twari kumwe jo ari we Adamo yababwiye byinshi yarababwiye ibikorwa byo gukunda akora naramwiyumviye none uno munsi twashimye kuba kumwe hamwe n'umwe mu bo afasha karibu cyane urakoze muri Imana Mani guheza mbona jendi ngaha ari no shimira uyu muri uno mwanya ushimira Imana ikomera umugisha nyakubaha n'Imana iri mu ijoro gukorera kandi kongerereze cyane rwose nakugirira iki amufashije igihe kingana gute aramfasha ibintu byinshi akamvuriza abana akabagaburira n'ukuri kw'Imana muri icyo gihe nagwaye nta byatsi mvuze ati je mvuye muhira mu nzu mvuga ati ngo tuce kwa bosi bamwe yakukunze yarigeze kuba agwaye ngaha ariko yaramukuriye umutima nimumera umugisha kandi Imana imwongerere amen kandi urabona ko ngaburiye ndiko ndahora n'inzara nukuri birarusha ibintu byinshi Imana noshima yuko yotera imbere amen akamererwa neza akongerezwa n'ibyo yari afise bikongerwa amen kubera jibi nafasha n'ibintu byinshi twajije umwana aramuvuza nshonje arangaburira kandi amwituye ko timfasha igikinju n'umudandazo wakabinyaka aramfasha akamereza icyo fungura nukuri natana amahoro nkajama mu bana hano mungwaye mu ngaha umusonga ngaha urabona nukuri anguriye imiti n'ibifungurwa ndiko ndafungura n'ibibondo n'amahera nazo kukwandika jewe iwiteka wenyene ni wenzi gusa munsabire ndonka gatansi bure kudandaza ubwo ndotsa ko gataye kamavuka ndafise gukorera mu isite aho mba ngaho iyo mu bwiza nkabaho nkadandaza imbere y'amaresitora nkabaho bana nkabarira ubwo naho mbere ukuntu Imana yomezagira ndafise kuca nza kurangura atereka imbere y'iresitora nkicara impande yo muhira nigisha abana batatu bose se wabari mu mimba jendi nyene ndabarondera nkiruka ngagira gute akamwene dada no chambu wande muna bana umpa no wande chambu wande ndarushe nukuri kw'Imana kimanguzi Imana yofasha ibihumbi 20 mwisi arabi restaurant nkizera ko murandonka ariya ongwaye musonga kandi ko ndababana sigira icepfa sigira cyaruguru andarenze mu bana kuwa mbere wavuze ngo uzoze kuyatora tangure kuja kurangwa umwamukozi Imana ibamera umugisha cyane rwose Adamu nagari urakoze papa Imana ikumezagiriye cyane rwose kandi uhezagirwe n'Imana
kandi wongererezwe gushika uko je ndarushije mu mutima wanje. More biragenze neza wumva ko rose umutahe ugenda ukore ubahirije amategeko y'igihugu nimba bababuza kuja gutembera mu ibarabara rege kuja gutembera mu ibarabara mucare mw'isite kuko bivuze Ego imbere y'iresitora ajya ku resitora kuko ndandaza ivoka yiwanje uje kurya hitana ivoka uje kurya hitana ivoka byaze nombandereza basi mugo mw'isite pana ba muri fire Imana bashingana barakwatumbiriza antuka icyo dukora twebwe ko twebwe ntabwo dufite na kimwe Imana iri kudufasha kudukorera ko kuri twese ntacyo twishoboye na kimwe atari Imana ishoboye icyo nkora kabisa nanjye biransiga ariko nkabona Imana yabinkoreye Imana yabigize tugasa icyo yamaye tugasangira n'abandi babikenewe n'abandi baba bashonje usanga dusangiye no gwaruka icyo dufite usanga tugiye n'umwumimba kuri abafunzwe tukagisangira nabo cyangwa tugiye kwa muganga tugateka tukaja gusangira n'abarwayi icyo cyose nanjye icyo Imana ifashije vraiment turabona abana barwaye tukagisangira nabo tugashima Imana nk'abaciriyemo urabona aho twicaye nasanze umumama abana babiri uyu mumama yaje abagana aje kubabwira iki yifuza ko mumukorera iki uyu mama yarasigaye ataka naramubona akaza hano akambwiye ko ashonje icyo mfise tugasangira nawe kuko inzara ni mbi ndayizi ngo munyuma akambwiye ko arwaye ndamurondera umuti w'umwana ndamurondera umuti w'umwana aciye iminsi nawe akambwira ati umutayi waraheze nta mutayi afise umutayi warawumwambuye kata mutayi afise ndamubwira sasa ubu agira ingufu reka nonde umutayi kuwa mbere azoza atora umutayi nawe atangure gukora akazi anabikorera nk'ubufu bw'abana nawe abeho hanyuma biravugwa ko muri ibyo bikorwa mukora navuze ko muja kumugenderera abantu mu mpimba mukagemurira abantu mu bitaro mubikora mu buryo bwahe none ni bande babafasha ni bije yanyu n'amafaranga yanyu cyangwa murafise abandi bantu muba mufata turabyifuza ariko ntitanga abantu dutera intege kuko urabona igikorwa cy'umuntu umwe ari igihe umuntu ashika akabura n'icyo bafasha n'ubundi kandi afite umutima wo gufasha akananirwa ariko turonse n'abantu benshi abantu bafite umutima mwiza ariko akananirwa ko bafasha abantu kuko amafaranga aribwa aribwa abantu bafite umutima wo gufasha abantu bakavuga ati genda ufashe kanaka umufashe kanaka ariko usanga afite uburyo umutima wo gufasha kirya kintu yatanze kidafasha kanaka ntigishike gashika ku muntu umwe cyangwa gufasha abantu 10 ugasanga ari umuntu umwe yakiriye agafite ko yafashije abantu kandi atashaka Ije manikiye Imana ifashije kugajewe niyi mico shaka kandi kwiyima ko wiyanze kwiyima urashaka kwiyima kwera ukizundi muntu nawafungura atuka tutabaciremo kandi jewe mu makuru dufise turazi ko mu marira umwaka mugaburira abanyeshure gufungura kandi naho nyene mubikora rimwe mwenyene kuko mwatubwiye ko atawundi muntu ari nyuma y'iki gikorwa muri ko murakora mugaburira abana bangahe bose barafungura hanyuma kandi ikindi nzi ni uko umenga murafise n'ibindi bikorwa inyuma yo kubagaburira mubakorera ntushobora kubivuga komusashura kuba hariho abariko baradukurikirana nabo bagakorwa n'umutima kubera uyu n'umwizigirwa abadukurikirana bashobora kuca muza mugafatanya nawe kuko ariko akoresha bije yiwe kandi nta kindi kintu kiri inyuma y'ibyo ariko ararondera urakoze kumijambo icyo kintu nkora n'icyo Imana ifashije nanjye birasiga ubwenge kuko nkuri ibintu by'Imana ifashije yarigeze ko maritomba iburinga tukasanganije madeni ibintu mfata ibyo ngira bya stoke byo gufungura by'abana ibiki narigeze kunjira ideni ishika ama 18,500,000 hano nino banyishyuza ngacamura ko ata amafaranga mfise ngacamura mwaye mfise ko ari muto biki ariko ngacamura kijya gikorwa cy'Imana ko nagitambuye sinzokiheba negeje kuyikora gushaka kufa kwanje gushaka kufa kwisi kwanje kuko nico nasezereye Imana nta kindi kinezeza kubona ko abantu bakora fungura kinanezeza sana kandi kingambira n'abana bangahe n'abana 87 bose barafungura kandi nanumwe idoga mfise n'amakaye ndabagura n'amakaye mfise n'amafaranga y'impuzu ndabagura n'ibirato nkabagura n'impuzu
muri sinzi naragura na uniforme mashasha ko uniforme zawe zaraheze ndabagura na uniforme icyo mfise turagisangira. Hanyuma tugaruke rero kuri uyu mwana mbona nga uyu mwana afite ikibazo nyabaki ko mbona umenga hari ikitagenda neza. Uyu mwana arafite ikibazo cy'amaso umuti nawumuguriye bamushyiriye ku muti w'amaso yararyamye kandi bamubwiye ko ashonje namubwira ati reka namutume ibyo kurya muri resitora naci namubwiye ibyo kurya muri resitora amuzanira amahoro ko yashonje. Ubu rero mbaje gufungura umuti wamushyiriyemo mama wiwe nawe avuze ko arwaye afite problème y'umusonga ndiriye mu kanya nawe aje gufungura baca bagenda kwa muganga bamuha umuti w'umusonga nawe nyene bice biva mu nzira. Je naco nishoboye na kimwe atari Imana ishoboje mu rukundo rw'Imana Imana ifumaye kandi ndafise ibata ungenda kugideni hose barama kuko ndayaronse ndabariha nibaza kunyishuza ariko icyo ndose cyose ndabari Imana ikifashe ndabari ariko mu isanzwe yo geni ya 18 millions 500 n'ifise nagumye mbona abantu bagomba biduteranye bagomba banyite uko nameze ndababwira ati amafaranga ndacyari nanjye yaranishuza amafaranga niba arayama biti ariko byemere kugurisha itongo ry'iwanje Imana yari yamaye nari mfise uburinga yari yafashe itongo ndarigurisha n'ideni ryose nagura kandi kuriya kandi bushasha. Tugarutse ngaho Adamo nibaza ko ufise umuryango muri uko kugira umuryango kubera mu muryango hari bamwe abantu baba badashigikiye izo activity uri kurakora bataratahura uwo muhamagaro Imana yagushize ntibihora biguteranya n'umuryango ngo kuri kurahomvya ubutunzi bw'umuryango. Ibyo byaranenage gose byaranzanye ikibazo gose mu muryango ariko navuze ati naho byoneranya ako kazi k'Imana sinogaheba nufuma mbana ndi jenyene ariko kazi k'Imana sinogaheba. Umuryango vraiment warabyumvise ugira ishari uramwengo niko none unandi ko ndagirane ariko nanjye nabwiye ko suko none kijya ni ikintu cy'Imana mbika umunsi amatunda azomera bunyo zoshima ariko kuri ubu naci wanje n'isopye byose twabisanze ngaho kwisi twebwe turarengana kuri iyi si icyo Imana impaye reka tugisange nawe kuko iyi si twura passager bisi ariko umuntu yandika izina icyo yakoze kuri iyi si kuko nta kintu ushobora gukora nta kindi action ukora atari gukorera Imana atari gusangira n'abantu bashonje n'abantu bafunzwe n'abagwayi cyo kintu kinezeza cyo kintu kumunezeza. Icambere no shima no kugira ati courage kubera n'ijambo ry'Imana riravuga ngo kuvugwa neza biruta amabuye y'agaciro. Uno musuri kurubaka ikintu ciza habonegwaho no gutumira abantu bariko baradukurikirana abantu b'Imana abakozi b'Imana muvugira Imana muvugira Kristo mudakora ibikorwa by'urukundo nk'ivy'uyu muntu. Uyu muntu mwamwigira ko uyu muntu yobabera un bon exemple kuko murabona aho twicaye hashagaje abana abo bose baje gufungura kandi arabagaburira mu mafaranga yiwe mu atamuntu numwe ari nyuma yiwe nkavunira n'agagohe babandi baja mu bitaro batwaye isabuni imwe bagatwara umufuko umwe w'ubuyi bakaca batwara kamera. Adamo ibi bintu ndiko ndakora ntabwo ari we yambwiye ngo nze kumukamera ni jewe nabonye ko nkwiye kugaragaza ibyiza vyiwe akihari kuko ndabizi wa munsi tutaje wa munsi nanje ndindiriye wa munsi wawurindiriye wa munsi yarindiriye wa munsi w'urupfu rwacu hariho abantu bacosha amastati bakandika ibintu ku muntu mungaje nahise nko kugaragaza kugira manifestation y'ibintu akora. Uyu muntu n'umuntu adasanzwe n'umuntu yitanga muvise ni bantu bakebore kura parcelle 18 millions ni menshi 18 millions muyaharuramwe ibintu vyinshi hari uyabonamwe imodoka nziza hari uyabonamwe ikindi kintu cyiza mugabo yarabigize kugira yisacrifice kubera abana banaho nikora. Hama rero nashaka namwe mugira ico mushikirije. Icyambere kwanza urakoze kandi Nico musaba. Icyambere nabwo gushimira mukuru w'igihugu yego kuko nawe aramfasha byinshi kubera kuza hano gukora n'umugo wafasha niko yatwazitse umutekano yego nangwe kandi aramotiva abantu umufuko umwe wese uronke nangwe gushimira kandi mukuru w'igihugu kandi gose kabisa kuko umutekano yaraduhaye umutekano kwiye. Ibi byose nitubikora ahantu atamutekano hari nitubikora abantu bako bariruka atamutekano ntushobora kudandaza ntushobora guhangayika atamutekano hari turi gushima kandi ivyo mukuru w'igihugu akomezwe n'ibikorwa vyiwe Imana imujye imbere
n'ingabo ziwe ndazishimiye n'umutekano muratembera ashaka saa 8 y'ijoro saa 9 y'ijoro saa 10 y'ijoro gushika barara minwi atana kimwe kimufata atana kimwe kimukoma vima ico kintu ndashimiye mukuru w'igihugu bose Imana imufashe kabisa kuko nawe nyene Imana ifashije nawe akifasha kuronka amahoro kwanza je arambureza je amahoro arambureza kuko namwe inzoka ico kintu ndagishimiye sana mukuru w'igihugu Imana imufasha hari n'umuryango wiwe wose muteze imbere natwe turashimira ko ducirikira muri ibi bikorwa dukora kuko na bushobozi bwinshi dufise ni bwa rukundo dufise kandi kaba ari umuvyeyi nawe ikaba ari umuvyeyi wacu natwe nako ndasaba ko natwe dutera intege tuzamuza iki gikorwa kizogira imbere kirushe kisembera makungu yose kira kintu cyose dufasha abo bantu kuko kubwajeje nyene sino bishobora atari Imana yabishobora avuze ko mushimira umukuru w'igihugu ariko muri uko gushimira umukuru w'igihugu hariho n'ubushikiranganje bujejwe gufasha aba bantu banahonikora mugira ka message mushikirije umuvyeyi ajejwe gushikiranganje kubera aradukurikirana ama televiziyo yo kuri réseaux sociaux abantu benshi barayikurikirana nawe nyene mashaka kumuha message keza mukawugira nico mu masavye kubera iyo yumvise akamo k'abanyagihugu bamwitura ari uta cyane kubumviriza ibyo turabizi ko ari abantu benshi bamushingira ntaye ko iyo bamwituye wowe waragize intambuko yo kuja kumurondera ukabimwereka ukamwereka ibikorwa umaze gukora kuko urumva ntavyo wokwishura urabyishoboza n'ivyo Imana yabigushoboza ariko urakeneye na support urakeneye umuntu agushigikira muri runo kugira ngo igikorwa ukora cyaguke aheze kubera bose nigeze kubashimira nabo bantu bafasha abandi abo bose nukubashimira kandi Imana bakomeze mu mugambi Imana bakomeze bakora ikintu cyiza ni ikintu cyiza kidufasha twese gifashe sinzima gifashe gwaruka Imana ibafashe kandi bateze imbere bakomere n'ivyo bikorwa kandi Imana bakomeze bazokomere mu ivyo bikorwa Imana ibafashe kandi tuzokubashimira ku Mana kandi nabo nyene Imana izo bakomeze mu ivyo bikorwa kuko nabona abana beza n'abantu beza Imana izo bakomeze mu ivyo bikorwa. Murakoze. Hello guys, murumva inahi ni nziza nabonye amashusho y'abana baje baguma batonda imbere yanje harabari hari hama nkatumira umuntu wese azokwikirana iki kiganiro bimukore ku mutima simvuze ngo arondere jewe oya arondere Adamo arabaha adresse y'ahantu akorera arabaha nimero de telefone mushobora kumuronkako abari hanze murashobora kuvuga ati umuntu afasha abandi reka nanje ushobore kumutera intege ushobora gushika ukumva ko umutera intege wo mufata mu mugongo yatubwiye ko akoresha ratio ya 57,000 par jour iyo ni ratio y'abanyeshuri agaburira abantu aho nikora no kuvuga apa iyo 57,000 arafise amahera asohora ayo y'imiti ayo y'imitahe ko bari ko buri bantu aho nikora aya ma déplacement ku mugoroba aho ngaha haba huzuye abantu baje kumusaba rero je ico nasaba nka jewe mumenyesha makuru nashaka mu mutera intege Adamo ashaka kuvuga adresse yawe ukivuga n'uri wo ukabaha nimero ya Limikash ari uwo bikoze ko azokurondera ukamuha na nimero adresse mbese kwiye yawe adresse yanjye ni ngaho muri centre ville nyuma Kapline niyo nkorera buri munsi akazi ka buri munsi dutangura mu gatondo saa 1 mu gatondo tugashikana saa 2 y'ijoro niyo dutaha nabamba mu Kajaga nimero ya telefone yanyu nimero ya telefone 79 936 655 hanyuma ndeho yico Adamo n'umudandaza mwiza adandaza inzahabu w'umwizigirwa umva amaze kuba ibintu by'amafaranga ntabishira ku mutima cyane umuntu amuhaye ikintu aba diaspora mwifuza gukoresha abasheneke abantu mwifuza kugira mariage sama mariage kubegwa mbese abantu bakeneye imiza agaciro byo kubegwa mashaka kumwitura ahakorera benshi aba diaspora ndazi ko mu munsi kuko kenshi niwe muza kurondera abifisemo ni n'umuzobere muri ivyo bikora neza cyane agukoreye ibintu urabona ko uberewe murakoze ama mushishikare mudukwirikirana kuri TV yacu icyitegererezo cy'umugore w'ubwenge murakoze cyane ciao